umukenyezi n'inkingi y'umuryango. Muvyeyi ndagushemeze uri inkingi y'umuryango. Umukenyezi arafise uruhara mu iterambere ry'igihugu. Kurikiranira ikiganiro ibanga ry'umukenyezi imisi yose ku wa mbere igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Reka nkuyage muvyeyi wewe wanyibangutse. Ikiganiro mugitegurirwa kandi mukagishikirizwa no mu Remesha. Wezi 3 akaburungu Remesha akaburungu net. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 3 Munyonyo umwaka wa 2025 ndabaramukije ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu ibanga ry'umukenyezi, ikiganiro kigaruka ku gateka k'abakenyezi n'abigeme. Muri ko murakurikirana Remesha magazine. Haraheze igihe kitari gito igisata c'uburezi c'igihugu cacu cibasiwe n'ingorane zitandukanye. Muri izo ngorane haravugwa ugukena kw'abarimu mu mashuri biturutse ko benshi bagiye barata bakomoka kuko ubuzima bari babayemwo mu kazi kabo ka misi yose ko kurerera Uburundi butari bwifashe neza. Bamwe bakaba bafashe inzira ibajana mu mahanga kurondera agatubutse, nayo abandi bivugwa ko bahisemwo guhindura ubuzi. Turumva kandi ikibazo c'uburezi budashemeye aho usanga abarimu uno munsi batari ku rugezo rwiza rwo gutanga ivyigwa, bigahurirana n'ikindi kibazo cyo kuba hibonekeza igitigiri cinshi c'abana mu masomero atagira ibibanza n'intebe zikwiye, bigatuma akanovera k'uburezi gatituka. Uno munsi ugasanga hari abanyeshuri basozera amashuri yabo nyabuna atana kimwe bigeze bamenya mu byo bize. Izo ngorane nyinshi zibasiye igisata c'uburezi, mbega ziba zifise izahe ngaruka ku buzima bw'umwigeme? Mbega kazoza kiwe kazoba kameze gute ko tutokwirengagiza ko maginga ya umwigeme akihohoterwa n'abarezi mu kumusaba kumusambanya kugira bamureke yunguruzwe mu ishuri? Tukaba tugiye kuganira n'abantu b'inararibonye mu burezi bw'u Burundi. Umushinga ntahe Pasteur Ruzingo Severin uyu yahoze arongoye ubushikiranganji bw'uburezi. Ndabaramukije mushinga ntahe. Ndakumukije Frank kandi amukije abantu bose bari kwadukurikirana kuri kino kiganiro. Turaganira kandi n'umufasoni Eulalie Nibizi, umurezi w'inararibonye yahoze arongoye sendika y'abarimu STEB, akaba asanzwe anarongoye urunani ruhurikiyemwo amashirahamwe y'abarundi aharanira agateka kazina muntu CBDDH. Namwe ndabaramukije mufasoni Nibizi. Murakoze cyane kutwizera. Nyakubahwa wahoze uri umushikiranganji, musanzwe muvyumva ko uburezi mu gihugu cacu uno munsi bugeramiwe no kugenda kw'abarimu baja mu bindi bihugu, ahandi naho ugasanga ivyigwa bitangwa ntibigifise akanovera, ubumenyi bukwiye. Mwibaza ko byoba bikomoka kuki? Bitumwa nuko umushahara w'abarimu ari muto ugereranije n'umushahara w'abandi bakozi bakora mu bindi bisata vya leta bafite diplome zingana. Ikindi gikomeye nuko kubera ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ku isoko, umushahara w'umwarimu i Burundi ntubishobora gutunga umuryango, gusumira umuryango, kwishura inzu abamwo, kwigisha abana, kwambara, kwivuza n'ibindi. Tuma rero umwarimu abona ko ubuzima bumugoye, agaca yemera kugenda gushakira ahandi ayona nk'akarusho. Iyo tuba akanovera k'ubumenyi mu mashure mu Burundi kagabanutse, biva ku bintu uvuga. Ica mbere, ivyigwa ntibikijanye n'igihe. Ikigo ca UNESCO gisaba yuko ibihugu buri myaka 10 ishize ko ivyigwa bihindurwa mu mashure bikajana n'igihe isi bigezwemo. Mu Burundi hariho politike y'indero yagiye mu 2012 irimwo na ryashure bita ishure nshingiro, yatezwa kuba yarahindutse mu mwaka wa 2022.
ikajana n'igihe isigezweho. Icya kabiri ni ubwinshi bw'abanyeshure mu mashuri. UNESCO iteganya ko abana baba mu ishure rimwe abana 30. Umugabo mu Burundi koraba abana ni benshi cyane. N'igitabo kirimo politike y'indero cyagiye mu mwaka wa 2012 cyategeka ko abana batozwa ari 45 mu ishure, ariko ubu abana n'umurengera mu ishure, haba muri rya shure shingiro haba n'inyuma yabo bita post fondamentale, abandi benshi cyane rwose. Bigatuma rero umwigisha adashobora kwita abana barenga 100 mu ishure ari umwarimu. Ikindi novuga nuko ubu mu gutanga akazi kubigisha baza kwigisha amashuri y'intango cyangwa amashuri ya segondere, tagitanga akazi hisunzwe kumva ubumenyi bw'umwigisha, aho cyane usanga bisunga ko umwigisha atari kuvuka mu ntara avukamo, cyangwa bari bagataba akazi hisunzwe umugambwe uwo mwigisha avamwo cyangwa ubwoko. Ibyo bigatuma rero umwigisha ahabwa akazi usanga atabwa akazi kubera ubumenyi afise kubera ibyo bintu bitatu mvuza hejuru. Ibitabo mu mashure nobwa ibitabo mfashanyigisho bikwiye, abana ntibagira naho bicara, usanga ku ntebe bicara abana 3 canke 4, bigatuma abana bamwe bakiga bahagaze abandi bakiga bicaye. Tubyo byose rero ubumenyi bw'umwana busubira hasi. Namwe mufasoni nibizi mukurikiranira hafi ivy'uburezi, ikibazo cy'umwarimu mucumva mu maguru masha, mbega ibi bibazo byo kugenda kw'abarimu n'ivyuko inyigisho zitangwa zitagifise akanovera, mwibaza ko byoba bituruka kuki? Muri no minsi igisata c'indero kigeramiwe n'ibintu bibiri bikomeye. Icambere ni cerekeye akanovera, ubumenyi ntibugikwiye. Icya kabiri ni nuko abigisha n'abandi bakozi bunganira indero baguma bagenda uko bukeye uko bwije. Icyo biva ko ibyo kugenda kw'abigisha biva ku bukene, kubona ko atamutekano bafise mu ishure. Iyo wewe ugenda ugatanga ikigwa cawe, hanyuma naho ufise umwimbu umeze gute, ariko wewe ukabona yuko bataguha agaciro, baguhemba ukutariko, bataguha agate, kurumva udafise umutekano mu by'ubutunzi, urumva ntubufise n'umutekano mu by'imibano, umuryango utari butungwe n'akazi kawe, ako kazi ucugaheba ukaja mu bindi. Ikindi naco nuko nabo nyene bumva batagononokewe, kare bararonka umwanya wo kuvuga ico biyumvira, bagaheza bakagira ijambo. Iyo bafise ijambo rero barashobora kugira ibyo baneguye, bakagira ibyo bayagana leta, hama leta igashika ku masezerano, bakaraba ngene bayakurikiza bakurikije n'amategeko, bakubahiriza amategeko, bakiyubahiriza, bakubahiriza n'indero. Rero iyo umwigisha afashwe nabi, umurezi afashwe nabi, ashafata nabi n'abanyeshure. Ushaka kumenya agaciro k'umunyeshure uraraba agaciro k'umurezi. Niba ubonye agaciro k'umurezi ukabona umurezi afashwe nabi, yambikwa nabi, ahembwa nabi, ataronka ijambo, ucumbanya nuko umunyeshuri azosohoka ari kwishusho ryiwe. Hama igice ca kabiri c'ingorane nivyerekeye indero y'akanovera. Indero y'akanovera itituka umunsi umwe, igenda yatituka bukebuke, ariko muri ino minsi vyahavuye vyimonogoza. Ni ukuvuga yuko mu gihe turiko urabona yuko muri leta y'u Burundi badaha agaciro gakwiye indero. Igituma badaha agaciro indero turabibonera mu gushiraho amaporogaramu. Iyo leta bashaka tubihera mu mwaka w'2005, cari igihe mu mashure amaporogaramu yariko arahinduka, babona ko bikenewe ko bihinduka, ko no mu isi yose vyariko birahinduka kugira barabe yuko batanga inyigisho umwana ashobora kwitwaza kugira ashike mu kazi afise ico yumva mu byo yize n'ivyo, mugabo afise ubwenge bukwiye kugira ngo ashobore kugira akamaro ku buzima bwiwe, kugira akamaro mu buzima bw'igihugu, no kugira icamara ataja kurondera ubuzi
ahandi ahubwo nawe nyene ashobora kuja mu bantu bashobora kubaka akazi. Rero izo nteganyo z'ivyigwa bya twita amaporogaramu usanga leta y'u Burundi ibita mu rudubi. Mu bisanzwe imbere yo gutangura porogaramu urabanza ugasuzuma. Icyo gihe twariko turasuzuma mu mwaka w'2005 twari twasuzumye twabonye ingorane zihari mu gisata c'indero, hariho n'inyishu nyinshi zariko ziraronderwa. Hanyuma ugaca uhera muri izo nyishu zatanzwe n'abahinga harimo n'abigisha, hanyuma rero ukaca uraba icohinduka icarico. Iyo umaze kubona ico cohinduka rero ukaca urondera uburyo. Rero leta y'u Burundi iraheza irafata umunsi umwe, kumbure muri politike biyumviye ko iciza cotuma biyamamaza ari ikinaka n'ikinaka mu gisata c'indero, ugasanga barataye mu rudubi porogaramu nshasha ikora ku bitabo, ikora ku gitigiri c'abigisha n'inyigisho zabo, ikora ku gitigiri c'abanyeshuri n'ibibanza bategerezwa kujamwo, ikora ku bintu bitari bike, ugasanga barashize ibintu mu ngiro atana amahera bategekanije. Ivyo rero byo guhindura porogaramu kandi batazi ahubwo niyo bizoshika, kuko mu guteganya indero ntushobora guteganya ibintu by'imyaka 5, uteganya uhereye ku byahahora ukaraba iyo bizoshikana igihugu mu myaka izokurikira, mu gihe wohindura inkurikizi zavyo kuvyerekeye ubuzima bw'igihugu, ubuzima bw'abantu n'ubw'igihugu, kuko igihugu gikorwa n'abantu, kigirwa n'abantu. Rero guta mu rudubi ibintu byo guhindura porogaramu no kuyishira mu ngiro inzego z'igihugu zitanazi biriko biraba, uhereye ku banama nshingamateka. Kuko ndibuka mu mwaka w'2006 byaragiye mu ngiro ngo porogaramu nshasha, barazanye icongereza, barazanye igiswahili, barazanye ko abana bose baja mu ishure. Ivyo byose ni vyiza, mugabo igihe biroye mu ishure bitateganijwe, umwigisha atateguwe, amashuri atateguwe, ibitabo bitateguwe, inama nshingamateka ntiyarizi kiriko kiraba, kuko yategetswe kubanza guteganya amafaranga ikaraba n'ingaruka mu myaka ya vuba n'iya kera. Ugaca usanga bagiye kwandika ngo ikete, mu gifaransa bita lettre de politique, ikete rya politike y'ukurera, aho bari gukurikiza izindi nteguro. Hariho impapuro ziba zitegekanijwe, ibitabo biba bijamwo porogaramu y'igihugu mu nteganyo ya vuba n'iya kera n'iya kazoza. Ugasanga rero n'inama nshingamateka ntizi biriko biraba, ntigira iyo bihera. Uko niko kwabaye mu gushiraho, niko byabaye mu gushiraho ishure shingiro mu kwidugana ngo igiye mu mwaka w'indwi, mu ishure shingiro y'imyaka 9. Ivyo barabitanguje ngo baratanguje ishure shingiro mu mwaka w'indwi, kandi bayitanguriye hagati. Inama nshingamateka yagiye kwiga amafaranga azokora ico gikorwa. Ishure ryatanguye mu kw'icenda. Inama nshingamateka muri za nama zo mu mwaka zo mu kw'icumi niho inama nshingamateka yagiye kwiga amafaranga leta izokoresha kugira ngo yigishe abana batanguye mu kw'icenda. Urumva rero yuko leta ita mu rudubi integekanyo y'ivyigwa batabiteguye, kumbure bafisunitswe n'ikindi kintu kitaje ku neza y'abana, kitaje ku neza y'igihugu, kitaje no ku neza y'amashuri. Urumva rero iyo ni ryatunganywa ribi ry'igisata c'indero, uhereye mu guhindura porogaramu, mu gushiraho amafaranga leta ikoresha, mu kugabanganya amafaranga y'igihugu mu gisata c'indero, mu guhemba abigisha, mu kugura ibitabo, mu kubaka amashure n'ibikoresho by'ishure, na cane cane na bya bintu by'uko bakoresha akamwana wa mama muri byose. Mu kubaka amashuri harimo bya bintu bavuga by'amasoko, ugasanga amasoko ntahabwa bategerezwa kuyaronka abantu kuvuga bafise ubuhinga n'ubushobozi, ugasanga bija mu kazu. Hama rero ugaca usanga bahaye isoko ryo kubaka amashuri abantu batabifitiye uburyo, bahaye isoko ryo kugura ibitabo canke byo kubikora abantu batabifitiye uburyo, bahaye isoko ya byose abantu batabifitiye uburyo, bakabicisha mu biturire, hagaca haduzwa ibiciro, bakaca bakora ibikorwa bituma tutaronka umwimbu urama, haba mu mashuri, haba mu bitabo, haba mu nyubako izo arizo zose, no mu gusanura amashuri. Uburyo bw'ishuri rero ugasanga burononekaye. Urumva hononekaye uburyo, ya mashuri ntiyubakwa kuri ca gitigiri, bya bikoresho nshigikira nyigisho ntibikorwa kuri ca gitigiri. Urumva bifiriye mu gitigiri, bifiriye no muri karite, no
mu karanga k'ivyo bikoresho. Urumva ico ni gisata ca kabiri. Mu gihe rero abigisha dufereye kubigisha haje izo porogaramu zitagira integekanyo, izo porogaramu zidashingiye ku bintu by'akanovera, uca wumva yuko n'indero y'akanovera itoroshe gushikira mu gisata c'indero. Aho rero itunganywa ribe ry'amashuri, itunganywa ribi ry'igisata, urumva ko bica byunyurwa n'itunganywa ribi ry'amashuri. Kaka mwana wa mama kaca kaza mu gushiraho abigisha, mu gutoranya abigisha. Ubuhoni hitwa ngo harakogwa ibibazo, mugabo habagiye iyindi mpinyanyuro, aho gushiraho abigisha bakurikije amategeko, bakurikije ko haba ihiganwa, ugasanga bakweza abanyeshuri bo mu kazu, bamwe babanza gukoresha ngo babe bakorera bushake kubera bava hanaka batwagwa bazanywe na naka, ugasanga abigisha mu kubashiraho baciye muri ka mwana wa mama. Ugasanga mu gutora abayobozi, aho gutora abayobozi babishoboye mu buhinga no mu ndero yabo, mu migenzo yabo, ugasanga bashizeho abayobozi biciye muri ka mwana wa mama na ca kintu kijanye n'imigambwe. Ikintu gikomeye cane, umugambwe utegeka. Warinjiye mu mashure, winjira mu gutanga akazi k'abigisha, winjira mu gutanga ubuyobozi, winjira mu gukora ibibazo, winjira muri byose hamwe, akanovera kaca kagenda kose. Ikindi naco nuko bimye ijambo abigisha, bimye ijambo inzego nshingwashuri. Mu gisata c'indero mu bisanzwe hari hategekanije urwego nshingwashuri. Iyo urwego nshingwashuri comité de gestion de l'école mu gifaransa, ubwo rwego nshingwashuri ruba rurimwo abigisha, abayobozi, abaserukira amasendika, rwahavuye rwikebegwa n'umugambwe. Babavyeyi ntibakivuga hadaserutse umuvyeyi wo mu mugambwe, iyo nama ntibe. Ugasanga bo baraba amafaranga ishuri zoronka, ntibaraba ijambo n'ingingo izoshingwa, kubera batereye ivyiyumviro vyiza, ikibi bakagikuraho, ivyiza bihari bakabikomeza. Urumva inzego z'ishure ntizikora neza kubera iyo komite nshingwashuri itanahamwe gishobora gukora, kubera yinjiriwe n'umugambwe. Abaserukira abanyeshuri muri komite nshingwashure ugasanga bica mu mugambwe. Ugasanga urumva rero mu gihe urwego nshingwashure rudashobora gukora rwigenga kandi rwahawe n'inguvu ubushikiranganje nk'uko itegeko ryabivuga mu ntango, itegeko ry'2009 ryashiraho urwo rwego nshingwashure, baraha uburenganzira bukwiye abavyeyi, amasendika, abigisha n'abanyeshure kwitorera ababaserukira, hanyuma bakagira inama koko yo guteza imbere ishure. Ariko ubu urwo rwego nta n'ijambo rugifise, hari ingorane mu mashure ntibabibona ngo batange raporo zo, ahubwo ntibinavugwa, ahubwo no kugira n'izo nama ngira ntavyo bagishobora kugira. Bahura kugira basinyira amahera yishuye guha diregiteri, ubutorohereza amahera ya diregiteri nawe ntibaheza ngo bamushiremo. Urumva rero yuko iringanizwa ry'amashure indero kugira ngo itere imbere, hariho ivyo bikoresho, hari ivyo bisaba amafaranga, muga hari n'ivyo bisaba intwaro nziza. Aho rero no kutagendera ku mpanuro z'abahinga no kutagendera amategeko, ivyo vyose ugasanga byahinduye ishusho y'indero, byisha akanovera, byateye umutima mu babigisha. Hariho rero n'urwego rwitwa sendika, iyo abigisha batamerewe neza bitura sendika. Amasendika z'abakozi zirafise ico zikorana na leta. Ubu rero amasendika y'abakozi hari uburenganzira atagifise. Amashure kera amasendika yaricara bakagira ibiganiro byanse, bagakoresha uburenganzira bahabwa n'amategeko, bakagira bimwe bita negociation, bakagira igihinduka. Mu gihe rero ubwo rwego rwa sendika rutagishobora kugira ubwigenge mu ishuri, maze ibiganiro ngo ntibigikorwa na sendika uko bifuza, hariho urwego batoye ngo rwitwa kosesona. Iyo rero utwara kosesona atari umuntu abangutse ngo koko avugira ishure, avugira abigisha, avugira indero y'akanovera, aho byose bice bihagarara. Ico utwara ishure avuze kiba ari ico nyene, ico leta ivuze kiba ari ico nyene, niyo kitubahirije amategeko. Urumva rero ishure yarahindutse, n'indero yarahindutse, kubera bimwe nababwira by'umugambwe byiteye mu mashure, abana ntibakiregwa. Umuyobozi w'ishure ntakironka ijambo,
uyu usanga abatwara imbonerakure mu mashure nibo basigaye bifitiye uburenganzira gushika wumva turaronka no muri kijya gisata c'ubuganga imuyinga ku ishure y'imuyinga usanga umunyeshure mukuru w'imbonerakure ari we atanga ahagira urutonde rw'abaja kugira kwimenyereza kuja kugira stage bagakuramwo umunyeshuri canke bagashiramwo uwundi bagatangisha ibiture directeur arorera yaje gukoresha ingingo naho mu directeur abatwara ishuri akaba ari bo baca kwitera bwo urumva rero ndetse indero yo mu bwenge y'ibiharuro y'ubuhinga hariho niyo ndero runtu yatitutse kubera iki politike yinjiye mu ishure kudahana kutarerera ishure ugasanga bariko barerera umugambwe nawo umugambwe ufise programme yawo itegerezwa kuba ari na programme y'igihugu ugasanga gukumira abanyeshuri bakagenda mu ishure bagakora ibijanye n'ivyo umugambwe abatari mu mugambwe barinjira canke ntibinjira niterabwoba urumva rero ni ivyo byo kutamenya ikizira mu itunganya by'ishuri ikizira mu gutanga akazi ikizira mu kuringaniza ishuri ikizira mu kurera ivyo byose rero byaratumye indero itituka abarezi bagatinya abanyeshuri ntataco bibanga bakubahuka byose hanyuma amashuri agasambuka abategetsi babiraba canke bo nyene akaribo biba abategetsi akasanga bariko bariba batwara ishuri bakiba abanyeshuri baraba abavyeyi baraba za nzego zidakora nivyo rero byateye tituka ry'indero n'abigisha muri ico gihe ntawe usubira kwitaho umwigisha ntawe umutabariza tukiri ngaha mu fasoni niyahe shusho y'Uburundi yejo hazoza mubona mu gihe uburezi bwobandanya bucumbagira uravye rero indero ingene byifashe ishusho y'Uburundi yejo muri kazoza ku Burundi mu kazoza ku burezi nukuri ishusho turabona ko atari nziza uravye ivy'uburezi ukaraba ivy'ubumenyi urumva neza yuko ishusho atari nziza kuko twiteze ishusho yaho wa munyeshure ataco yibanga azobandanya agira ivyo nyene ejo mu gatondo akubahirizwa kubera ashigikiwe n'umugambwe hanyuma ko wa muyobozi azotinya umunyeshure ko kwa kuntu kutubaha amategeko amashuri azosambuka abantu bariko bararorera inama nshingwashure zitagishobora gufata ingingo ibintu bizopfa zirorera abanume byatera bwo barihari umunyeshuri atera ubwo mu directeur asubira inyuma ntafata ingingo inama nshingwashure isubira inyuma ntifata ingingo hanyuma hategeke umugambwe umunsi umugambwe uzotegeka ejo hazoza uwundi mugambwe utegeke twibandanya gutyo rero ishure bizohava iba aho kuba irerero bizohava ricike ihonero ishure vy'ukurera ntiba bigishoboka igihe indero runtu itahari idafadika uca wumva ko indero bwenge indero buhinga ko idaheza mu bishoboke hasambutse indero n'amashuri azosambuka bagende bibe abantu barorera ntihagire uwukakaza abo rero abana batagira igihanura batagira icamira ejo mu gatondo muri kazoza tuzoheza turonke igihugu kitagira igihanura kitagira icamira urumva niyo shure tagira umutekano hatanga umutekano kuri bose iyo utiyumvira co kimwe n'umwe atwara ugugwaruka aho rero urahagwa umuyobozi mu gihe ategerezwa kuronka ico kibanza maze naho yoba yakoze amakosa ntagire uwumwamira aho ucumva ko kazoza k'igihugu cacu hagenda umva bwa mbere hagiye akanovera k'indero ariko haragenda rero n'akanovera ku mwimbu mu gihe rero abanyagihugu batashobora kwizera batagishobora kwizera ishure wa mugambi wo kuvuga ngo twige twese no kuja mu ishure mugabo iyo shure ibimeze gute ya shure yubatswe gute bya bitigira bingana gute kazoza nuko tuzoronka ugwaruka ruzoba rusohotse amashure gwiteze yuko aho ruroye gukora ahubwo ariho bazoja kubigisha ivyo babigisha nabo bene amashirahamwe bene ibisata bitanga akazi kumbure nabo nyene badafise ubuhinga bukwiye bari babwiteze ko buva mu ishure hanyuma bace basohoka biteze byose kuri bene gutanga akazi nabo biteze byose kubahejeje amashure habura igitabara ikindi
akazi rero kaze karatituka umwimbu utituke hanyuma nta byo guhindura ingendo mu bisanzwe umwana yategetswe kwiga kugira ahindure ingendo kandi kugira ngo ahindure ivyiyumviro ivyo vyiyumviro bizohindura umwimbu biheze biteza igihugu kuko uwo mwimbu uri mu bantu kuko umutahe wa mbere uri mu bantu bafise ubuntu bakagira n'ubuhinga urumva rero ko indero runtu turiko turayibura buhoro buhoro hanyuma indero y'ubuhinga turiko turayibura kubera ibitigiri byinshi by'abanyeshure ibikoresho shingwashuri bitahari ubuyobozi budafaditse gutunganywa nabi kw'ishure ariyo ngorane nyamukuru urumva rero yuko uwo mwimbu abo udugije batagira ubushobozi bw'ibikorwa mu bwenge batagira n'ubushobozi bwo guhindura kuko batari bwije inama n'ingingo kugira basubiza agateka indero urumva rero umwana adashobora kwiyumvira batanga iciyumviro yifuza umwigisha adashobora gutanga iciyumviro yifuza umuhanuzi adashobora guhanura uko abona bibereye naho yovyubahuka usanga kumbure aciye atahamara kabiri adapfunzwe aranyuruzwa urumva rero iyo ivyiyumviro bidahinduka birasaza hama iyo bishaje n'igihugu kirasaza ariko iyo hari abantu batanga ivyiyumviro bishasha baratoramwo ivyiza ibitari vyiza bakabigorora ntibatsindaho uwatanze ivyiyumviro bishasha rero nivyo vy'uko nuko utinegura kuko nk'abategetsi mu gihugu urazi ko kenshi ntibakunda unegura iciza ngo bavuge bati iki ni ciza tukibandanye ikibi ngo bavuge bati iki ni kibi tuzane gishasha rero nta mpinduka ishobora kuba mu gihugu mu gihe abantu badafise ijambo izo nama nshingwashure zidashobora guha uburenganzira gusaba uburenganzira bw'abana amasendika adashobora gutanga ivyiyumviro ngo asabe ibihinduka n'abigisha baba bafise ivyiyumviro vyiza batari buronke aho babiyagira ngo bagira ati ibintu si vyiza tubireke aho rero uca wumva ko atagihinduka mu vyiyumviro itunganywa ribi ry'amashuri rizohava rituzanira n'abo bantu bakoresha ingufu udakoresha kandi bagendera ku mugambwe iyo umugambwe utakurekuye utatambuka umuhinga ntatera imbere kandi yarabishoboye umuntu w'ubuntu ntatera imbere kandi yarabishoboye ugaca usanga haja imbere abizigiwe n'umugambwe abakawama n'abamama aho rero nibo basubiza igihugu inyuma mushinga ntahe buzingo namwe niyahe shusho mubona y'Uburundi bw'ejo atagihinzura kuba bicana kuko ugereranije akanovera k'inyigisho mu bihugu bigize akarere k'ubuseruko twumva ko Burundi bushobora kuba ari ubwa kabiri uvuye inyuma iyi muriko murumviriza ni Remesha magazine tugaruke ku burezi bw'umwana w'umwigeme mushinga ntahe buzingo mbega mubona bizoshoboka ko abana babigeme babandanya neza bakagera ku ndero nziza bikimeze uko abana b'abakobwa bahura n'intambamyi nyinshi mu mashuri cyane cyane intambamyi zijanye n'ubukene bw'imiryango Burundi mu mashuri atandatu ya mbere amwe y'ishure shingiro abakobwa bari benshi itegereje abakobwa bari benshi kinini gusumba abahungu mwako abana batera bazamuka bagiye mu mashuri mu w'ishure shingiro mu 8 mu 9 gukomeza igitego cy'abakobwa kigenda kigabanuka gushika no muri kaminuza igituma n'ubukene buba muri muryango kuko abakobwa iyo bageze mu mashuri yo mwaka w'indwi w'umunani w'icenda no kuzamuka bashaka gusa neza bambara neza kurya neza kumererwa neza ugasanga ubwo bukene bw'umuryango rero bagira ingaruka zidasanzwe benshi basha baheba amashuri kubera ubukene bwo mu ngo zabo z'iwabo bagenda gushakisha amafaranga mu gukora bya bikorwa byo mu rugo bakorera iyindi miryango bashobore kuronka ibyo bifuza mufasoni tukivuga kazoza k'abana babigeme ibi bishitse mu gihe kandi bari basanzwe bakikubagurwa mu mashuri atacamira mbega mubona bizoshoboka ko babandanya neza bakagera ku ndero nziza
nibyo n'ukuri abigeme babangamiwe kubera n'ibyo barafite uburenganzira bwo kuja mu mashuri cyo kimwe n'abahungu, ariko uravye abigeme bashika imbere gushika nko mu mwaka w'ishure shingiro bakayiheza, bakaja inyuma y'ishure shingiro bakayiheza, bakaja muri kaminuza canke bakaja mu kazi, usanga ibitigiri vy'abatangura n'ivy'abaheza ubiravye ukabigereranya n'ibitigiri vy'abahungu, urabona yuko abo barahohoterwa kuko ntawe utabara, barahohoterwa mu miryango. Urabona imiryango myinshi irakenye, aha miryango ikenye ugaca usanga umwana w'umukobwa niwe kenshi baheza bakamutanga ko incungu kugira afashe abavyeyi, bati amafaranga ko ari make tuyatangira umuhungu, umukobwa nawe nagezaho arahohotewe mu muryango, kumbure naho no kw'ishure arahohoterwa, barabahohotera biciye ku gitsina, barabahohotera kandi ntawe utabara kuko bahohoterwa n'abo bigana, bahohoterwa n'abarezi, bahohoterwa n'abategetsi bahura mw'ibarabara n'izo mbonerakure, wamukorako nawe ukahagwa n'umuvyeyi kumbure bikanka n'ingene mutabariza. Za nama zo ku mashuri, za komite nshingwashuri ntihagire igitabara. Urumva rero indero y'umwigeme mu nyuma arahava, hariho abahava bagafata iyo ngingo kuko bahohoterwa bakiri bato, bagahava bakaja muri ubwo bushurashuzi bagaheba ishure. Urumva rero umwana atari bubandanye ishure kubera akingiwe, uca wumva yuko neje azovyara umwana adakingiwe, azovyara umwana no kwandikwa atandikwa, kubera ubu hari amategeko y'uko utandika abana batavugwa base, ko nawe se w'umwana ntazomuvuga ngo amwubahuke ko yoca hagwa, kuko urinza ayubahuka umwana akamufata ku nguvu canke akamwikebera akamushurashuza buke buke gushika avyemera, uwo ntavugwa arinze avugwa nuko umwana nawe nyene ashobora kuhagwa. Abo bana rero indero y'uwo mwana n'isanganya yagize kubera guhohoterwa birahava bigafata n'umwana azovyara n'umuryango azovyara, kuko hamwe yageze amashure kumbura uwo yavyaye ndabuzi ko azoyahageza kuko atazonakurira no mu muryango, afise amahirwe make yo kwiga. Abo bigeme rero kandi igihe harenganijwe abana mu mashure yose ntibaronke ubumenyi bukwiye kubera bimwe twavugaho hejuru, urumva ko abigeme mu bisanzwe nibo bari benshi mu bashikirwa n'izo ngorane, kuko kenshi usanga ibitigiri by'abigeme batangura amashuri usanga ari byo byinshi ko ari nabo bari benshi mu gihugu. Mu gihe rero abana bagize izo ngorane mu mashuri n'abigeme niko nyene bimeze. Mu by'ubuhinga urazi ko kenshi n'abigeme batakunda ivyo by'ubuhinga, kanatsinda usanga ari ivyo by'ubuhinga bitanakingiwe no mu kazi, ubumenyi bujanye n'ubuhinga ntibaronka aho babushira mu ngiro, ingene bakora ubuzi, ingene biyubakira ubuzi. Rero umwana w'umwigeme afise ingorane zimwe n'umuhungu ku vyerekeye ubwo buhinga, ku vyerekeye ubwo bumenyi, bivuye kuri vya bituma twavuga, ariko cane cane ku bigeme bafise amahirwe makeya kubera uko guhohoterwa, bafise amahirwe makeya kubera kudakingirwa, bafise n'amahirwe makeya kuko n'abavyeyi bibaza yuko kw'ishuri abana bakingiwe, bakabaraba hirya bakibaza ngo umwana ari kw'ishuri ariko ntibaheze ngo bafashe. N'igihe umwana yogira ibibazo batagira ico bari buvuge kuko bahohoterwa n'abategetsi, bahohoterwa n'abafise n'abavuga rikarenga mu mbonerakure no mu bandi bategetsi. Urumva rero ivy'indero nziza y'umwana mu bisanzwe ihera ku ziko, ivy'indero nziza mw'umwana iraja mu mashure, kuko nabo bavyeyi batari bake usanga batize birebire bibafasha kugira kurera abana babo, bakaba bazi ko ishure ariyo yoheza ikabunganira. Aho rero turabona neza yuko umwana w'umwigeme agiye muri ico gihe ntaronka indero yo kanovera, ntaronka indero rundi, umuntu atanga ico afise. Iyo ataca afise rero ntaca ari butange, iyo ataca afise rero igihugu kirahomba, kuko mu bisanzwe iyo ufise umutahe ukomeye, urabona baravuga mu Kirundi bavuga bati umukenyezi w'umutima n'itunga, umukenyezi w'incabwenge nawe n'umuhezagiro. Urumva rero bakavuga ngo umuhusha atunga ahusha umugore. Rero abigeme benshi mu gihe bahombye muri izo nyigisho mbi zidafadika, igihe bahombye mu ndero runtu uko badakingiwe, bakica bagaruka ku ndero yo kuziko, basi babure ubwenge bwinshi, ubuhinga bwinshi n'ubuzima n'amahirwe y'akazi batayafise, basi baba bafise indero runtu yitanganiriza utwiwe, hanyuma areke guhohoterwa kandi atagira uwo yitura.
mufasoni nizahe ngaruka mubona kuri kazoza kabo na societe muri rusange mu gihe byobandanya uko? Hari imyifato zibiri zishobora gushika, bagumye bafatwa gutyo bagahohoterwa n'iriyondero bataronse iyikwiye. Hariho kimwe barashobora kubyemera bagakinyirira ko ngo niko zubakwa, ngo niko ngo n'abandi niko byagenze akabinuma, indero runtiragiye, ubuzima bw'umwigeme buragiye buca buhindukira ku buzima bw'umwana. Ariko hariho n'iyindi nyifato ishoboka, abigisha abigeme barashobora kugira bati tugira udutabara reka twitabarize twebwe, bagahava n'abanyene bigwanira. Kandi igihe umukenyezi azoba atanguye kwigwanira ntibizoba byoroshe, akaja nawe nyene mu bukozi bw'ikibi, kuko atari buronka ijambo ngo babiyage bice mu biganiro hama ntarenganywe, uzoca usanga nawe aciye aja mu bukozi bw'ikibi akaja kwigwanira agahuza ingumu n'abandi. Ingaruka rero ni izo z'uko tutaronse indero runtu ituha uwo mukenyezi w'umutima, umwigeme w'umutima w'incabwenge, igihugu kizoba gihushije itunga. Namwe mushinga ntahe nizihe ngaruka mubona kuri kazoza k'abana babigeme? Abakobwa biga ubu mu Burundi baragabanutse. Iyo bagabanutse rero intaba ishika nuko hari amabanga amwe mu gihugu abakobwa badahabwa, bavuga ngo nta bumenyi bukwiye bafise. Ikindi ni uko iterambere ry'umwigeme n'umukenyezi batize ritihuta, kandi ari nkingi ikomeye mu iterambere ry'igihugu na rigari nabo benshi mu gihugu. Abakobwa n'abakenyezi batize baritinya iyo bari mu bandi bantu benshi mu gushikiriza ivyiyumviro vyabo. Mu gusozera mushinga ntahe nigiki mwibaza cokogwa mu kugarukira uburezi, niki muhamagarira ahaba leta y'u Burundi no ku banyagihugu na cyane abana babigeme? Icokogwa niki? Leta yotsimbatsa amahoro n'umutekano kuri bose mu gihugu, igihugu asubira kugira ishusho nziza mu makungu, abafatanyabikorwa na leta bagasubira kwizigira igihugu, bagafasha igisata c'indero n'ibindi bisata bisanzwe by'igihugu muri rusange. Ikindi nuko hogwanywa igiturire no kuzamura ubutunzi bw'igihugu, uwo mwarimu nawe bashoboye kongerwa umushahara. Leta yo kwihutira gusuzuma politike y'indero, na cyane inyungu ishure nshingiro ryazanye mu kanovera k'indero, bibaye ngombwa bikenewe igahindurwa, kuko imaze imyaka 15 igiye mu bikorwa. Nukuraba ko umwarimu yohabwa ubumenyi bujanye n'igihe tugezemwo, uhereye muri kaminuza ugashika no ku mwarimu wo yigisha muri fondamentale, n'umushahara w'umwarimu ukajanishwa n'igihe, ku buryo ifaranga ryataye agaciro ku isoko, kugira ngo ndeye amafaranga umwarimu ahembwa ashobore kumufasha gushobora gusuma ku isoko. No gusubizaho novuga cya kibazo cy'umwaka cyari kuva mu mwaka wa 6, kugira ngo bagabanye abana bashika mu mwaka w'9 w'ishure nshingiro batazi gusoma no kwandika. Guhimiriza abakobwa rero kureka guheba ishure, bakihangana naho bigoye, kuko guheba ishure umukobwa aba yishize mu ngorane zakazoza nyinshi. Murakoze. Namwe mufasoni Nibizi Eulalie, mu gusozera nigiki nkamwe muharanira agateka kazi na muntu mwohagurukira mugahimiriza haba kuri leta y'u Burundi no ku banyagihugu na cyane abana babigeme? Mu gusozera akamo kambere umuntu yogatera abana bonyene. Abana mu gihe baja ku ishure, umuvyeyi amurungika bwa mutahe, kanatsinda atanga umutahe ko atanga amafaranga yo kumurera, agatanga umwanya, agatanga ibikoresho, akamuhereza ishure. Icambere twahanura abana yuko baraza amategeko, bige kuraba amategeko abagenga n'ayagenga ishure, bubahiriza ishure, biyubahirize nabo nyene, kuko bubasha amategeko y'ishure ugira amasanganya make.
ukiyubahiriza hagize umuntu arenga itegeko ry'ishure kugira kurenganye ugatabaza ntubura utabaza hariho ababa bari hafi hariho n'ababa bari kure ugatabaza uti twebwe turahohotewe gutya na gutya ukavugisha ukuri kuko umuntu akurenganije nawe ntiwoheza ngo utabaze umurenganya abana rero nibicungere babone ko bariko bariga koko abahejeje amashuri barabona ivyo bize n'ivyo bashobora kwimarira bonyene baraba ingene baza baratabaza bavuga bati twebwe ibintu twize turabona ko bitadushikana hanaha bakagira amashirahamwe y'abantu bize ibisata bakaraba ivyo bize n'ivyo bariko barashikirizwa bakaborisanga ntaco biriko birabamarira aho batabaze bati twebwe burya twarabaye incungu ntituriko twiga abana bari nyuma yacu ntibariko biga ibintu by'ingirakamaro ivyo rero bavyitwararike ico ni cambere abona bahejeje amashure n'abashobora kubibona bariko barakura mu mashure ica kabiri nabo banyeshuri nyene ku mashure ko bagiye ku ishure umuvyeyi akabatangira mutahe hanyuma n'igihugu kikamutangira umutahe kandi umutahe w'umuvyeyi gusa washima kuko n'amafaranga ava mu makori ajya mahera akora ku ishure ava mu makori y'abavyeyi ava muri ca kijumbu bashora ava muri rya kori batanga hirya no hino abana babwire bati twewe hariho umutahe uri ngaha twewe turi umutahe kuko turi abantu umuntu n'umutahe abavyeyi nabo baratanze umutahe baratwigisha aribo mahera amwe yaciye muri leta na hamwe aca mu kunyuruzwa ati n'umutahe wasohotse bamenyereye ko ari umutahe nabo nyene bubahirize ya mategeko bayubahirize bicungere bafatanye bafashanye bagire bati ntiyagire umwana aheba ishure bo kwishira ko atamwana numwe yoheba ishure kubera imvu izi n'izi abanyeshuri baba bariko baratera imbere kandi bagire bati twe twubahiriza amategeko kugira ngo ntiyagire umwana yirukanwa mu ishure kubera yarenze itegeko bemere baregwe kuko umwana yanse kuregwa aho abayejeje kwihombesha abahejeje guhombesha n'abandi ica kabiri n'abavyeyi barashize umutahe mu ndero y'abana bagerageze rero bakurikirana umwana bwa mbere hari indero yo kuziko hama ntibitege inyishu kw'ishure mu gihe umwana adafise indero yo kuziko kuko n'indero y'ubwenge ihagarara ku ndero runda bongera bakurikirana abana babo ku mashuri barabe ko bariko biga koko ibitegerezwa mu gutora amakomite nshingwashuri bashiriho abantu bamwe bazi gusoma amategeko abandi bazi gusoma ivyigwa baze barasaba n'ubuyobozi babwira ivyo abana bariko bariga yuko hari kamaro biriko biragira barabe n'abahejeje amashuri yuko bariko baragira akamaro bariko baragira akamaro igihugu hama muri zirya nama nshingwashuri baheze baronka ijambo bafata ijambo bakoresha izo nzego z'ishure kuko nizo zonyene zishobora gukingira kwiga kw'abana hariho inshingwashure hariho inama y'indero muri province muri commune kw'ishure aho rero abavyeyi bakare kandi bumvise ko hari umwana yarenganijwe bahaguruke bwa bavyeyi umwe ntaje gutabariza umwana wiwe mugabo bashigikirane umwana ntarenganywe abavyeyi bari ngaho izo komite nshingwashure zihari kandi n'umwana ntarengere ihaniro bahari umwana tuvuga ngo umwana si uw'umwe umwana n'uw'igihugu kandi homvye umwana umwe ashobora kwanduza abandi murabanye wa rumogi igihe ariwe kunywa urumogi wawe waragiyemwo ariko ejo mu gatondo akwega abandi gacika ingorane y'igihugu iyindi mpanuro na kamonotera n'abigisha muri bike bafise ni bofasha abo bana mu vyerekeye ubumenyi muri bike bafise bitanga uwo mwanya bashobora kuronka wo kwigisha umwanya wose bafise bawukoreshe neza uburyo buke bafise babukoreshe neza hama nabo nyene bagire indero bihe indero hama nabo babwirane bahanurane hama bagire abana nibabura ibintu byo kubaha kugira ubwenge bukure buje imbere babahe basi umwanya ukwiyumvira umwanya ukubaha indero runtu babahindera uruntu kandi n'ubwenge burahava bukaza kandi biyumvire bafata akanya biyumvire n'ivyo kwigisha n'indero y'akanovera ntibarabiciko ngo bakironse mbwa barabe yuko kiriko kiramarira abo bana kiriko kiragirira abo bana akamaro ndibarekerane kandi nabo nyene biha ijambo barafise uburenganzira bahabwa n'amategeko nibakoresha ubwo burenganzira kugira bakurikirane ibiba kw'ishuri bakurikirane ibibaraba kuko abigisha benshi barahevye gufasha amasendika barahevye kuja mu masendika bagiye mu masendika naho bakanuma baraba ingene bashobora kuvugira muri ayo masendika bakore ku kanovera k'indero bakore ku ndero y'abana bakore no kubibaraba
kuko nabo nyene agateka kabigisha imbere ya byose kabonwa n'abigisha nyene hama bakarondera abo basangiye igikorwa co kurera hanyuma bakabona bakabuza bati ibintu ntibikabandanye. Rero nibatabara abo bana bongera babatabarize mu gihe bari amategeko ariko ararengwa, haba mu byo mu ndero y'ubuntu, haba mu byo mu ndero y'akanovera. Nibahanure leta, nibayikebure, nibatanga ivyiyumviro, nibayishuza ivyiyumviro vyiza batanze, babona ko leta yibagiye. Kuri leta nayo uhereye ku batunganya amashure, mpereye kubo hasi no kuvuga bajya baringaniza amashure, ba directeur b'amashure, bajya bahawe, bajya bafise inzego, no bahanura yuko bakoresha inzego z'ishure, ivyo kuja kwinjiza umugambwe mu ishure bakabanza bakabikuraho. Aha bareke guhicanza umugambwe utegeka ngo bari wiganza mu ishure higanza amategeko, higanze n'inzego z'inshingwa shure, bakingira ishure kuko naho niho bazo bariko bararerera igihugu, aho kurerera umugambwe canke umugwi uwo ari wo wose, ko arashobora kuzana umugwi uwo ari wo wose, umugwi w'abasoma, umugwi w'aba canke abandi. Hama ku bintu bigoye ishure bavuga ukuri, nimba ishuri ifise ibibazo bahamagara abavyeyi babiyage, hama babitoreye inyishu kuza gukira ingwara arayirata. Ku vyerekeye abategetsi bo hejuru mu bushikiranganji na leta yose, nuko bokubahiriza ishure. Mu kubahiriza ishure bogihera mu ingene ishuri twawe, ivyerekeye amashuri ingene bitwagwa, ingene batunganya amaprograme y'ishuri, bubahirize amategeko, bumviriza impanuro z'abahinga, barabe igihugu aho kigeze, batunganye amashuri bakurikiye ivyo abanyeshuri bakeneye, ivyo abigisha bakeneye, n'ivy'igihugu gikeneye, barerera igihugu. Hanyuma urumva rero bamaze kubahiriza programa bakurikije ivy'igihugu gikeneye, bakaraba n'igihugu iyo kigeze, bubahiriza abarezi, bubahiriza abanyeshuri kandi bisunze amategeko. Hama bemere kandi ingorane zihari, hari ingorane nyinshi, bazitorera umuti, baziravye mu maso, kuko umaze gufukafuka ni nka kumufukira umuriro hantu, ejo mu gatondo ugahaguruka kumunyegeza ingwara. Hari ingwara bavuga ngo zirateye isoni, izo ngwara ziteye isoni ejo mu gatondo ziza zicitse nk'ivyaduka zigakwira igihugu cose. Rero ushaka gukira ingwara urayirata. Ni bemere ko hari ingorane, bemere ko hari abashobora gufasha gukuraho ingorane, bihereye kuri abo bigisha nyene, bihereye kuri abo bavyeyi, bemere gusangira ijambo na bene gusangira ikiyago muri komite nshingwashure. Bahindure rero ingene batwara, ingene batunganya amashuri, ingene batunganya programme, bahindura ingene batunganya uburyo bw'igihugu mu gusabikanya ry'amafaranga, bayasabikanye baravye ibisata ingene bimeze n'ikifise akamaro ku gihugu. Ico rero nico no bahanura mu gutora abayobozi, mu gutora abaronka amasoko, abajejwe ibikorwa mu ishure, ibikorwa bikorwa n'ababishobora, ibikorwa bikorwa n'abahinga babishoboye babinonosoye, kandi baronka inzego zo kwicungera zigenga, birinde yuko politike yinjira mu mugambwe, politike y'umugambwe yinjira mu ishure, birinde kandi yuko igihugu co twagwa n'abantu bariko bahushisha igihugu. Bemere bahana abana nimba abana bari mu makosa, babahanure bakurikije amategeko, babahane bakurikije amategeko, mugabo bahanure bukebu kuko biza biraza. Umwana ugiye uramurera ukamumenyereza amategeko, ntaheza ngo arengane ihaniro ngo habe ari waganza ishure abicishije mu makosa no gukoresha ingufu. Munkundire ndabashimire mushinga ntahe Buzingo Severin ko mwemeye kwitaba ubutumire bwacu. Nizere ko no hanyuma nitwabajya kara muzotwitaba. Ndagushimiye cyane ko washoboye kuntumira hamwe ku biganiro, kandi ndashimira abantu bose bashobora kudukurikira, kandi no hanyuma nzobitaba. Murakoze. Ndabashimiye namwe mufasoni Eulaline Bizi ku kwitaba ubutumire bwacu. Nizere ko no hanyuma nitwabikora ko muzotwitaba. Murakoze cyane kutwizera, nanje nimwasubira kundondera sinzoreka kubitaba. Murakoze. Shimire namwe mwese mwari muduteze yompi. Ndabibutsa ko amakuru n'ibiganiro byacu mubisanga kuri www.remesha.net. Shimiye Yves Irakoze yadufashije gutunganya amajwi ya kino kiganiro. Frank Espoir Ndizeye nariko ndakibashikiriza ndabikebanuye naho ubutaha. Umukenyezi n'inkingi y'umuryango. Muvyeyi ndagushemeze uri inkingi y'umuryango. Umukenyezi arafise uruhara mu iterambere ry'igihugu. Uri inkingi
Kurikiranira ikiganiro ibanga ry'umukenyezi iminsi yose ku wa mbere igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Reka nkuyage muvyeyi wewe wanyibarutse. Ikiganiro mugitegurirwa kandi mukagishikirizwa no mu Remesha. Wezi 3 akaburungu Remesha akaburungu net.